ngo mwaragiye murabinsaba ku bwinshi cyane, none nashimye kubagezaho 1xbet. Iyandikisha rero uciye kuri uyu murongo uza gukoresha code promo ya Natasha wironkere ibice 200 kwijana y'akarusho. Achavuga ati #lapesa. Uwe Natasha Ngendabanka abandanya kwironkera amadiri atandukanye, yavuze ati jenegezwa kuja i Geneve, kano kanoti ndakabakuyeko. Uti jenegezwa kuja i Geneve nje mu gihugu cy'u Rwanda, kakanoti ndagatwaye. Negerezwa kuja i Geneve no mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hatandukanye, kanoti ndakabakuyeko muri 1xbet. Uti rero bimeze gute? Na cyane cyane ko turonka amadiri atandukanye. 1xbet nimwe mu mashiramwe akomeye cyane, twama tubona abastari bakomeye ba Davido from Nigeria, mu gihugu cya Tanzania abaririmbyi bakomeye cyane, mu gihugu cy'u Rwanda abaririmbyi bakomeye cyane. 1xbet nimwe mu mashiramwe rikomeye cyane risigaye ritanga kanoti. Risigaye ritanga kanoti kameze gute rero? Natasha Ngendabanka nawe yaraye aronkejwe iyo diri. Idiri imeze neza. Natasha Ngendabanka idiri nizimugwa nabi. Natasha Ngendabanka idiri nizimwanka. Natasha Ngendabanka idiri ziramukunda. Kubera ko zimukunda na cyane cyane yuko afite ibikorwa vyiza, na cyane cyane yuko imbuga ziwe dushizemo Instagram ni zimwe mu mbuga zikurikiranwa cyane gose mu gihugu cy'u Burundi. Abandanya gukora ibitandukanye, abandanya kuronka amadiri atandukanye. Idiri novuga yuko ziko ziraja aho izindi ziri. Twibukanye ko afise amakontra menshi atandukanye, n'ubu akijyamwo inoti. Idiri urumva ziracyahari, idiri zijaho izindi ziri. Hari vyiza haje ibindi vyiza, cyane cyane ko bavuga ati iyo ukoze iciza kirivugira, iyo ukoze inabi nayo ikivugira. Reka rero Natasha Ngendabanka muri 1xbet tuje kumushyigikira kugira tubandanye gushigikira ibikorwa vyiwe. Uzakoresha code promo ya Natasha, niyo code promo uza gukoresha kugira ubandanye kwironkera iyo bonus y'ibice 200 kwijana y'akarusho. Acha yita ati je suis la pesa la moto. Hivi sasa tunaenda ku la pesa, hivi sasa tunaenda ku la pesa. Natasha Ngendabanka rero tubandanye kumushigikirana cyane cyane zabidira ariko araronka vya bikorwa vyiwe byose. Tumushigikire nk'umurundi kazi wacu, na cyane cyane ko afise ingufu zidasanzwe. Mu gihe umuntu akoresha ingufu zidasanzwe tutugiye kumushigikira, kubera ko abari ko ashiramo ingufu zidasanzwe kugira abandanye gutera imbere, abandanye gushika ku ndoto ziwe. Uko biri kose dushigikira abarundi kazi aho bari hose. Natasha Ngendabanka big congratulations. Akanoti ubandanye ugakusanya ugashira hariya, turazi yuko utagashira hariya uca wifashiriza batishoboye, ugafasha ababuzi binabiriye ibintu bikagenda neza. Kaba kazi ukagatanga muri Hotel Club du Lac Tanganyika, ko tumaze kubibona kenshi cyane gose ko tubifitiye ubuhamya. Hari benshi bagukunda kandi n'ubu batarakugeraho, benshi bifuza gushikira bivanye n'urukundo ufise. Hivi sasa ni la pesa, la amafaranga, la inoti. Natasha Ngendabanka aho uri hose Imana iguhezagire, iyo diri ikugwe neza cyane. Nandi madiri ndagusabira amadiri menshi cyane, bamwe ukorera ivyiza bituma bagusabira imihezagiro, bagusabira imigisha ku Mana, amadiri akabandanya kuza ari menshi. Aho uri hose Imana iguhezagire kandi kuzigame ndetse n'umuryango wawe, ndetse na timu Natasha muri hose, Homeboy, Sister K, No Stress, n'abandi benshi cyane, Mama Lagogo. Aho muri hose Imana ibandanye kubazigama, ibyo mukora byose mubikore muri kumwe n'Imana. Imana tu yonyene gusa niyo ishobora gusinyijyanye mikavuga ati iki ni kigende uko, iki ni kigende kuriya, kugira ibintu bigende neza cyane. Aho uri hose ngaho muri Hotel Club du Lac Tanganyika nibaze ko ibintu bimeze neza. Julio Reira nibaze ko ibintu bimeze neza cyane. Imana ibahezagire abakunzi ba Star TV, yabaye inkuru nto cyane ariko ifise akamaro. Ariko iyo umuntu akoze ibintu byiza cyane ibintu bigenze neza, nta mpamvu yo kumwirengagiza. Mu gihe umuntu akoze ikintu cyiza tuba dukwiye kuvuga ati yakoze ikintu cyiza, kuko amaze gutwara byinshi bitandukanye bituma ibendera ry'igihugu cy'u Burundi rihungabana mu makungu, haba muri East Africa, haba hehe, ndetse no muri Congo. Amaze gukora byinshi bitandukanye. Congo tukaca tubibutsa yuko heruka kuja muri East Africa Community. Bimeze gute rero? Reka rero tubanaye tuvuga ati wait and see ibikorwa nibaze ko kwaririmbye bose abarundi uko bizoza niko tuza turabamenyesha kuri Star TV 257 kugira mubandanye kumenya byinshi bitandukanye.